turashimiye Imana yo mu ijuru turonkeje aka kanya. Turashimiye abavyeyi n'abakozi mu nama yabo batwiyumviriye ko uyu munsi namwe ishengero turabashimiye ko mwiteze kwakira ijambo ry'Imana. Ku munsi wa Mungu heze twari twatumwe na Korale Fanfare ibubanza, hari gikorane kinini cyane. None rero abakozi n'ishengero badugije ibiganza badutuma intasho, mwakira indamukanyo n'intasho z'abari mu gikorane bose. Yesu abahezagire. Tugiye gusoma amajambo y'Imana make yongera kuyo tumaze kumva. Tunyarukire twese hariya mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 12 murongo wa 14. Abafisi Bibiliya yahahora n'amajana 257 nomero zo hasi. Abaheburayo 12 igice ca 12 umurongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu. Musengere kandi nawe wisengere muri uyu mwanya kugira ngo Imana ibane natwe. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami Yesu nashimwe. Ni jambo dusanzwe tuzi cyane, ni jambo ryagumye mu mutima wanje, rishobora kuba nawe ryaragumye mu mutima wawe. Abo ngaha muri iyo myaka iheze muribuka igihe c'ibikorane byabera hariya mu gisagara mu Kanyosha, cyane cyane niyo twaja mu Kibenga, ahandi naho tukaja kuri stade. Haraciye nk'imyaka 10 gutyo canke irenga 10-15. Iri jambo kuba babyibuka niryo ryari ijambo ry'urufatiro muri kimwe muri ivyo bikorane, ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bangahe. Haleluya. Niryo jambo mfise, mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose. Hariho igituma mpwemu yabonye ko ari vyiza ngo twibukanyire ijambo. Kubera iki? Hari igihe tugendagenda twese turabona ko ari amahoro, kandi Imana ishimwe kuko siko vyahoze. Abo muri aka karere mu myaka iheze murabizi, nabo muri aka karere murabizi akarere turimwo ko hari ibibazo mu bihugu bibanyi. Iri jambo rero twe turyumvise womengo ryobwirwa abo bandi bari muri ivyo bibazo, ariko ijambo ry'Imana ntirizira ubusa. Riranyibukije nawe rirakwibukije ngo dukurikire tugira umwitwarariko, tugira imigabo yo kugiriranira amahoro n'abantu bose. Duce twogera ko n'ukwezwa, kuko utejejwe Bibiliya nibivuze ngo ntazoraba umwami. Iri jambo ryandikiwe aba Baheburayo canke Abisirayeli. Usomye hariya mu gice ca mbere ibindi bitabo biragaragaza uwavyanditse, ariko hano handitswe ngo icete candikiwe Abaheburayo. Abahinga bazi byo kwandika, iyo umuntu yanditse muri ubwo buryo ntushobora gucumenya uwanditse uwariwe. Candikiwe Abaheburayo, ariko abasesanguzi murazi ko basesanguye, uravye style inyandiko n'ingene amajambo atonze urabonamwo ukuboko gusa no kwa Paulo. Yesu nashimwe. Hari igihe umuntu ashobora guhindura ijwi, akihindura ijwi kumvo kanaka, ariko waramumenyereye urashobora gutora ko iyo mvugo ari ya naka. Hari n'igihe umuntu yandika inyandiko ntayisinye, ariko kuba mumenyereye baravye ingene yahinyanyuye amajambo n'amungane bakavuga bati umuntu ashobora kuba ari naka. Tugaruke rero kuri iri jambo ngo dukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose. Isi irabuza amahoro,
no mu ishengero ry'Imana byoshika ko hari uyu munsi mugabo ubuza amahoro, kandi kuko ijambo ryavuze ngo n'abantu bose birashika ko bamwe mu bakubujije amahoro ari abo musangira ku gikombe cy'umwami, ari abo musangira ibikorwa by'Imana. Turaza kubisoma mu kanya kari imbere, muraza kuraba twisunze ibyabaye ku Bisirayeli, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye iki akarorero. Nagomba ngo twibukanye turabe ingene abantu bashobora kubana basangiye ibikorwa, basangiye ikivi, basangiye urugendo, n'amasengesho bakayasangira, ariko mu bujyajya. Ubundi yavuze ngo ubujyajya siko kugira gute, siko gutungana. Dusome hariya mu gitabo cya mbere cya Samweli. Navuze ko tudatevya kuko n'amajambo dusanzwe tuzi, aya majambo maze ukwezi kose ndayasoma ndayasubiramwo. Imana nishimwe. Mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 18 ni hariya mu isezerano rya kera, urupapuro kugira tunyarutse n'amajana 332. Abafisi Bibiliya yahahora 18 kuri umurongo wa 11. Ndumva abakizingura Bibiliya tugende twese twashitseho nivyo vyiza. Samweli wa mbere igice cya 18 ku murongo wa 11 dusome. Araheza ararirekura ati hinge ndarisakize Dawidi rirume ku nzu, ariko Dawidi amuzibukira kangahe? Kabiri. Dusomye uyu murongo ntushobora gutahura kumbure context canke iri jambo ryavuzwe mu bihe ibihe. Usomye hajya kuri 10, reka duhere mbere ngaha ku murongo zingurura inyuma gatoya ku murongo wa 6. Sawuli atangura kugirira Dawidi shari, maze mwitabaruka ryabo Dawidi agarutse avuye kwica wa Mufilisitiya, abagore bava mu bisagara byose bya Bisirayeli bavyina batamba, baza gusanganira umwami Sawuli bafise udushako tw'ingoma n'utundi tuvuga nk'inanga bavuza impundu. Muri uko kuvyina abagore bagenda baritabiriza bati Sawuli yishi ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi ndiri. Sawuli acarashangashigwa, iryo jambo riramubabaza, aravuga ati Dawidi bamuharuye ku ibihumbi ndiri, nanje jeho bamparuye ku uduhumbi gusa. None hari kindi agisigaje atari ingoma. Kuva uwo munsi Sawuli yamaraba Dawidi ijisho ribi. 10. Bukeye impwemu mbirungitswe n'Imana iza kuri Sawuli kabushungwe, ashira kwariyamiriza ari mu ngoro. Dawidi akavuza inanga nk'uko yari asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afise icumu mu ntoke. Wa murongo rero twasoma ngo araheza ararirekura ati hinge ndarisakize Dawidi rirume ku nzu, ariko Dawidi amuzibukira kabiri. Yesu adufashe. Aha rero duca twumva neza ivyo ari vyo. Tugomba twibukanye izi nkuru za Sawuli yari umwami wa Bisirayeli, izi nkuru za Dawidi. Iki gihe Dawidi yari umugaba w'ingabo, kandi Dawidi yari umukwe wa Sawuli. Umwanya ni waboneka turaza kubisoma. Hanyuma rero Dawidi uyo atumwa ku gikorwa
bari mu bihe bigoye by'intambara. Intambara twibukanya muri kino gihe sizi intambara z'amacumu z'aba bantu iki gihe habanamba, ariko twebwe twibukanye intambara zo mu buryo bw'impwemu. Dawidi rero ngo yagwana nesha, kandi Dawidi yavuye ku rugamba inkuru zikamenyekana mu Bisirayeli, baca bumva baruhutse mu mitima kuko umwansi wabo Dawidi yaramubakuyeko. Ico gihe rero bavuye mu rugamba gutabaruka yishe Goliyati, izo nkuru ziramenyekana mu bisagara. Bibiliya ivuga ngo abagore bose bo muri ivyo bisagara baca barakorana bahuzwe n'indirimbo. Bibiliya ndakibivuga ko, ariko nagerageje kwiyumvira mu buryo bw'impwemu iyi korasi bayihurije ko gute, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abagore bose bo mu bisagara. Hari igihe mpwemu yera agendera abantu, ubwo nyene akabaha indirimbo, iyo ndirimbo bakayihuriza ko, iyo ndirimbo bakumva ni yabo, iyo ndirimbo ikagira umugisha. Yesu nashimwe. Ariko rero iyi ndirimbo yabaye inkwezi y'ingorane zikomeye. Nagira nkubwire ngo iyo uririmbira Imana mw'ishengero ry'Imana, canke muhira aho ubaye, canke ku kazi aho uri, iyo ugenda nk'uko Imana igomba, nagira ndakubwire ngo abadayimoni birabarya, nagira ndakubwire ngo Satani arajingitwa. Yesu nashimwe. Korale y'abagabo yaturirimbiye ngo navyumvise muri korasi yawo, ese icompa bakagasubiramwo ngo nahora ndaguza, ngo none ko navuyeyo ngo ubusi mfise amahoro, ngo ubona hari ico mbaye. None ndababaze namwe, mwabonye hari ico babaye? None wewe ukiraguza uri ngaha wumvise ijya korasi, wibaza ko yagusize amahoro? Eka haba namba. Ariko umwanya wawe uhavugera, duhava duhamagara, ukumva ijwi ryo guhamagara rije, ucuza nawe. Ese bakadusubiriramwo nkumviriza sonorization, mwo bamera mikrofone ijya korasi gusa, kandi turabafasha kuyitabira kwere. Yo sonorization ntibari hafi ngira. Muhaguruke mwebwe nyene. Iby'isi birahera, birahera, iby'isi birahera, nibyo mwibonera. ingoma ya kera naraguza amahoro je naronka, iby'isi birahera, nibyo mwibonera. Iby'isi birahera, iby'isi birahera, iby'isi birahera, nibyo mwibonera. Kera naratukana nta mahoro je naronka, iby'isi birahera, nibyo mwibonera. Iby'isi birahera, iby'isi birahera, iby'isi birahera, nibyo mwibonera. Yesu abahezagire. Iyo ndirimbo nibaza ko yari imeze nk'iyo nyene. Hanyuma rero abayumvise mu makaritiye bayumva bitabira, abandi bumva bitabira, bavuga ngo iki? Ngo Dawidi, ngo Sawuli yishiki, yishiki ibihumbi, ngo Dawidi nawe yishiki ibihumbi indiri. Umuntu yaba afise doktora mu biharuro, indiri n'ibihumbi bingahe? Umuntu yize ibiharuro tubwire twebwe kumbure dufashanye. Indiri ni bingahe? Hari igiharuro, hari ukuntu ndavyibuka mu ishuri batwigisha kugira bavuga igiharuro kirengeye aho ubwenge bw'umuntu bugera, baciye bavuga ngo ivyo bintu biteranije ngo bitera bija ku giharuro citwa ngo iki? Infini. Baba baduhenze kweri, ntabwo twaravyemera. None infini ni kangahe? Ni kuvuga ngo ubwenge bw'umuntu buri naho bugera. Iki giharuro rero infini, sinzi ko ari umwanditsi wa Bibiliya yaciye ahindura mu Kirundi ngo indiri. Ico nico cyateje amagorwa Sawuli.
aho kunezerwa ati turanesheje, Satani yaciye amwinjizamwo impwemu y'ishari. Uyundi ariko avugwa neza kundusha kandi arije ndi mukuru, ivyo bimubuza amahoro. Twasomye hajya ku murongo wa 10. Imana imaze kubona iryo shari ryinjiye muri Sawuli, yaciye imwinjizamwo impwemu imeze gute? Impwemu mbi 10. Bukeye impwemu mbi irungitswe n'Imana iza kuri Sawuli akabushungwe. Muntu w'ishari, muntu ugirira ishari mugenzawe, muntu utanezerererwa nuko mugenzawe ariko ateraje imbere mu vy'Imana, ariko ateraje imbere mu bikorwa vyiwe, uri n'ikibazo. Kandi nagira ndakubwire ngo ishari, inzigo, ishari riraremera. Ishari riba hagati y'umuntu n'uyundi, riba hagati y'umuntu n'abandi, rirashobora no kugwira rikaba mu mugwi hagati y'umugwi n'abandi. Ariko nagira ndakubwire ngo naho riremera, ishari riremera nde? Nyene. Hari inyuma ishari riremera nde? Nyene ryo. Sawuli ntiyatahuye ibimubayeko, wamengo ni ibintu bisanzwe. Urashobora kuba uri hano urongoye umugwi w'ibikorwa hano mu ishengero ry'Imana, nimba ari imigwi y'abaririmbyi, nimba ari imigwi y'ibikorwa kanaka, Imana ikaba yaragendeye umwe mu bamukorana w'inyuma, atazwi, atavugangwa, Imana ikamwatira umugisha wayo, Imana ikamuhezagira, Imana ikamuha kugira ikiganza ciza, Imana ikamuha kuroranirwa, Imana ikamuha gutuma uwo mugwi ibikorwa byabo bishishikara kuja imbere. Umviriza, ku mahigwe mabi umwe canke bamwe mu bamurongoye bati ivyo ntivyobaho, none niwe wenyene yobikora, kandi heraba niwe aciye avyitirirwa. Heraba abantu bose bazi ko iterambere tugeze ko ryavuye kuri naka w'inkengerwa. Mwibuke Dawidi mu bana bavukana, igihe umukozi w'Imana yatuma gutora uzoba umwami, se yaradondaguye abo bana biwe bose. Umukozi w'Imana kuko yuzuye mwema aramubaza ati naba nyene? Ego naba nyene, kiretse gatoya agahererezi kakungere, kandi akungere nako. Murazi umuntu yabaye umwungere, nigeze kubabwira ikindi gihe kuko nanje narabaye umwungere. Iyo uri umwungere abantu bakakwegera ubumota nk'ivyo uragiye, hajya umwungere w'inka umwegereye neza ukamwimotereza amota nk'inka. Umwungere w'intama nuko nyene. None nawe uyumvire bagutumye ko umuntu ashobora kuba umwami, wocuza nuriya mota nk'intuze. Aya umwungere muntu muto, muntu atagira ikimuvugira, ariko turafise data wo mwijuru atuvugira. Amen. Turafise Imana ituvugira, turafise Imana itubabara. Hano twasomye amajambo yo kuri uyu murongo. Aha rero iri shari rero ryinjiye muri Sawuli, ati nta kindi gisigaye n'ukwica Dawidi. Mwabonye ko ngaha Dawidi ariko aramuririmbira ngo yaciye afata icumu ngo arimusakiza rimutoboye rice rifata ku ruhome, ariko Dawidi ngo arizibukira kangahe? Kabiri. Ntivyahereye aho, nababwiye ngo ishavu riremeranye naryo. Genda hariya 19 naha nyene ntuzuyingurura, igice 19 umurongo wa 11. Aha nyene 19:11. Maze Sawuli atuma abantu ngo baze kwa Dawidi bamuryamire kugira ngo nibwaca bamwice. Maze Mikali muka Dawidi aramubarira ati ijoro nutanyaga amagara
ejo bazogera gute? Bazokwica. Mwumvise ko rya shari n'ishavu rya Sawuli ritahereye aho, amuhushije kabiri. Aha nahacaje inama yo gutuma abantu ngo bamuryamire, binyegeza ahantu havaca, maze bamwice, kugira ngo ukwamamara kwa Dawidi kuzimangane. Yesu ubupfu, ewe gufata umuntu w'umusenzi arara ku majoro, sengera ishengero, sengera abakozi, kumbure kuko atarabitse neza imbere y'abantu, ugashiburira hariya ngwibuye ryagawe n'abubatsi ryahindutse irigumye iki? Imfuruka. Aha rero Dawidi aciye aburirwa nande? Na Mikali. Uyu Mikali yari muka Dawidi, kandi uyu Mikali yari umukobwa wa Sawuli. Iyumvire na ugiye ibyago biteye mu gihugu, bihera mu ngo, bihera mu miryango. Ubundi urukundo rwa sebukwe w'umuntu n'umukwe wiwe ruba ari urukundo rukomeye kabisa. Ariko iyo Satani yinjiye ahuma amaso abantu ntibaba bakimenya iby'ubwenge. Hano rero usomye ku murongo w'18 dutera tunyarutsa, umwanya ni muto, havuga ngo nuko Dawidi niko guhunga agacika akaja i Rama kwa Samweli, amwiganira ibyo Sawuli yamugiriye byose. Hanyuma ahagurukana na Samweli baja i Nayoti bagumayo, maze babwira Sawuli baterega Dawidi ari Nayoti i Rama. Ahantu muze kuhumviriza neza, narakunze Dawidi, kanatsinda umuntu ariko amavuta y'Imana akoreshwa n'Imana. Dawidi amaze kubona ko amaze gucika ku 10 bihetangabo byinshi, ariyumvira ati nta kindi gisigaye. Ariko mu guhunga kwiwe ariyumvira ati nta handi nohungira, reka mpungire kuvugishwa n'Imana, reka mpungire ku mukozi w'Imana. Icyo uyu munsi mwene data wajuremerewe, ugahungira ku bakozi b'Imana, ugahungira munsi y'umusaraba. Haleluya. Nagira ndakubwira ngo ibyo bibazo umaranye igihe nta handi ushobora kubiturirwa atari munsi y'umusaraba. Umbereza Sawuli baca baramubwira amakuru, batuzi n'amakuru, wa mwasi wawe Dawidi ari kwa Samweli hariya i Rama Nayoti. Sawuli ati sawa, murakoze kunyibira ibanga. Nababwiye ngo ishari riraremeranye neryo. Iyo umuntu afise ishari naho bamuha ibyo kurya ntiyumva ko biryoshe, kuko Sawuli yari umwami kandi Dawidi ntacyo yari amutwaye, ariko abura amahoro. Umviriza amaze kumva yari 20. Nuko Sawuli atuma abantu kubavugishwa n'Imana bagakama. Dusubire mu 20. Nuko Sawuli atuma abantu gufata Dawidi. Bashitseyo basanga abavugishwa n'Imana bangana iki? Ngo bagakama, batari bakeya, bagakama. Bariko bagira gute? Bariko baravugishwa na Samweli ahagaze ngaho nk'umukuru wabo. Maze mpwemu w'Imana aza kuri izo ntumwa zande za Sawuli, nazo zica zigira gute? Zica ziravugishwa. Mwese muvuga muti amen. Iyumvire bagutumye ko bakwica, iyumvire bagutumye ko bakugirira nabi, bagasanga uri kuraririmba haleluya amen, haleluya amen, haleluya amen, yeah, haleluya. Yesu ni mwiza aragukunda, haleluya amen, yeah. Bashitse mu mbiyo chorus, bafise amacumu n'amahiri, ntavyo Bibiliya yanditse, mugabo urumva ko bari baje kumufata. Bari bafise ibiziriko cyangwa ibindi bikoresho byo gufata umuntu.
bashitse bumva iyo korasi baca bayishikiramwo, baca baravugishwa. Uwabatumye ararindira ko bagaruka, arabura. Umviriza 21 babibwiye Sawuli, atuma izindi ntumwa, nazo zishitse zigira gute? Zigira gute? Ya umviriza 20 aho inyuma yako arongera atuma izindi ubugira kangahe? Gatatu. Nazo nuko zihashitse zigira gute? Ziravugishwa. Umviriza 22 araheza agira gute? Arisidukira, haravuga ati aba bantu ibyo aribyo byose sinzi ibyo babahereye. Hari igihe gutuma umuntu hanyuma rero umutumye ntabikore kubera kumbure bamuhereye izindi mpera, nibyo yiyumviriye ati reka nishikireyo, reka nisidukire, niko Bibiliya yanditse. Umviriza ajirama ashikira kw'iriba rinini igiseka, arabaza ati Samueli na Dawidi bari hehe? Umuntu aramwishura ati bari na Yotirama. 23 aca agenda na Yotirama, maze mpwemu w'Imana muza ko nawe agenda aragira gute? Agenda aravugishwa kurinda shiki na Yotirama nyene. Tupepeye Mungu, sifa kwa Mungu, haleluya. Ya urumva hari abantu maranumva bavuga ngo mukanya murindire ngira mvugishwe, nimuhora mubumva. Ariko kuvugishwa biratandukanye no kwivugisha. Niko ndavyumva. Uku kuvugishwa dusomye hano barahwikiwe nkuko Sawuli yawikiwe, ariko agenda hamishengero. Ntibamenye ibibabayeko, nawe atangura kuvugisha. Bibiliya ntavyo yanditse hano, kumbure ngira ngo usesanguye mu bindi bitabo bisigura, urashobora kubona ngene yavugishijwe avuga. Ariko umviriza, ashitseyo yikiza impuzu ziwe, avugishirizwa imbere ya Samueli, arambaraye hasi, yambaye impuzu zera, yambaye impuzu zimaze gute? Wari gusa. None haje umuntu agenda gusa mu bantu abakomeye mu mutwe, abagikontorora ubwenge bwiwe, byari byaheze. Imana nye n'igikogwa, Imana nye n'abakozi, Imana nye n'umugisha, yari yururutse gutabara abanyamugisha. Cyomba ugacakira umugisha w'Imana, ukawugendera, ukawugumamwo, naho bigoye, naho ibihe bigoye, azorungika mpwemu yera, azotuma basi bagukikuze bavugishwa ibyo batazi, nawe utabagwe. Umvereza dusomye hajya ku gice cya 18 ku murongo w'7 hamwe twahera, niho twahereye kuri ya ndirimbo. Iyi ndirimbo yari indirimbo y'intsinzi, yari indirimbo y'umunezero. Ariko reka ndakubwire, iyo umuntu atagiriwe ubuntu ngo abe muri mpwemu yera, ivy'amahoro bimutera umudurumbanyo. Iyo abaririmbyi bahagaze imbere bariko bararirimba ngo nahora ndaguza, nahora niba, nahora nkora bya byaha byose, ubu narabihevye ni mu ndabe. Aha mw'ishengero hakaba harimwo abantu barara kwijoro ngo babuze amahoro igikorwa c'Imana. Nagira ndakubwira ngo umuriro urashobora kwaka mu muntu mwicaranye, we ntubimenye. Nagira ndakubwira ngo uyu muntu ari mu mpwemu y'Imana abuza amahoro, abari mu mpwemu mbi. Iyi ndirimbo, iyi composition y'aba bagore yatumye Sawuli abura amahoro. Umviriza,
aha kuri 10 twibukanije ngo Imana yaciye imuhana. Urumva iki kintu cyo kugirira ishari mugenzi wawe? Abaririmbyi bahagarara imbere babaririmbira, abakozi bahagarara imbere, twese burya tutaragirirwa ubuntu twara abanyakibi nk'abandi bose. Ariko igihe kiragera, Imana irangendera, nawe irakugendera. Ubu turi mu ngoro y'Imana, Yesu nashima. Hariho umuntu rero aguheruka kiriya gihe ngo nanaka ariko araririmba, nanaka ariko aravuza inanga mu ishengero. Oyaye, hariho umuririmbyi twahorana niwe yakunda kutubwira ngo burya Satani amenya igihe naho wacumuriye, ngo mugabo ntamenya ibanga ry'igihe wihaniye. Iryo ni ibanga ry'Imana. Iyi ndirimbo rero iteza umudurumbanyo uyu mwami. Tugenda hariya kuri 24 igice cya 24 hanyene muri iki gitabo. Turabe rero uyu muntu w'Imana yari afise mwemu yera, ngene yakiriye ayo mageragezwa. Urumva umunyeshara arifise ntarihana nta kundi, ariko none wewe nyene kugirirwa irishari wo vyifatamwo gute? 24:11 havuga ngo kandi ga muvyeyi eraba nguyu umutwe w'impuzu yawe mu ntoke zanje, ko nacacuye umutwe w'impuzu yawe sinkwice. None rero numenye kandi ushigwe ko atakibi cyangwa ubugarariji ngufiseko, kandi sinagucumuyeko naho mpiga ngunyice. Kandi ga muvyeyi heraba nguyu umutwe w'impuzu yawe mu ntoke zanje. Nitwo hasoma hose. Aha rero Sawuli yari yaroroganije konvoi, igitero cyo kuza gusanga Dawidi yo yahungiye mu bugaragwa, mu mwobo niyo yarari. Hanyuma rero ngo uyu mwami Sawuli bariko baragenda acabona ahantu hari umwobo. Ubisomye niko byanditse muri Bibiliya, ni byinshi nitwobijako, ni waronka umwanya uraza kubisoma. Hanyuma rero ngo aje ahantu kwihagarika, ahantu impande y'umwobo. Urabona imyobo, hari imyobo igenda ukiranguruye, hariho n'iyindi myobo ishobora gukata ngwe, ngira abantu bimba ubutare murabizi, imba ubutare hari. Hanyuma rero arenganye mu mwobo, nibajije ntihariho ubundi ukikama. Dawidi aramubona, acafata umutwe w'impuzu ya Sawuli ngo aracacura ko gatoya. Ubundi araheze ibyo ari bimujanye asubira inyuma, ariko wahana habari ntigeze amenya ibyabaye. Hanyuma rero barasubira mu ngabo ziwe baraterama kugira ngo barabe ko bomutora. Hanyuma rero Dawidi umwami amaze kugenda, Dawidi aje ahantu ku gasozi, niyo rero yasemerera avuga aya majambo, kandi ga muvyeyi eraba nguyu umutwe w'impuzu yawe mu ntoke zanje, ko nacacuye umutwe w'impuzu yawe sinkwice. Mu yandi majambo, ko wansanze mu mwobo uri wenyene n'ingabo zanje, iyo dushaka nitwari kukwicirayo. Umuntu w'Imana, Yesu nashimwe. Hari igihe mwemu yera yururuka akakwigisha, kandi iyo umuntu yigishijwe na mwemu yera aramenya. Hari igihe amajambo ya mugenzi wawe atoshobora kuguhindura, ariko icompa mwemu yera kururuka iki gitondo akakwigishiriza. Nimwumva nawe iki cigisho cabaye kuri uyu muntu. Ico ni ca mbere. Tugenda hariya kuri 26 ahanyine igice ca 26, igice ca 26, igice ca 26 hajya twavuye ni kuri 24:11. Ubu naho reka dusome ngaho kuri 16. Nuko Dawidi 24:16. Nuko Dawidi amaze kubarira Sawuli ayo majambo, Sawuli aravuga ati, ahiryozwe n'iryawe ga mwana wanje Dawidi,
mwumvirize ubujyajya mwana wanje Dawidi mugabo ariko aramurondera ngo mugire gute ngo mwice yari umukwe wiwe murabizi maze Sawuli araturika ararira abarira Dawidi atundushije kugororoka kuko ngiriye neza nanje jeho nakugiriye gute nabi. Intahe nziza ya Dawidi 26 rero igice ca 26 igice ca 26 17 maze Sawuli amenya ijwi rya Dawidi ariko twari guhera ngaha kuri 6 niho twari kuvyumva neza. Duhere kuri 6 cyane kubera umwanya ari muto reka tugende kuri 13 murongo wa 13. Maze Dawidi afata hakujya ahagarara ku gatwe k'umusozi witereye hara karere katari gato hagati yabo atera kamo ingabo bona Abuneri mwene Neri ati Abuneri we mbega kudakakaza. Abuneri aramwishura turinde wewe uhamagara umwami. Dawidi abarira Abuneri ati mbega nturi umuntu w'umugabo haruhwanye nawe mu Bisirayeli none se kutateramiye umwami shobuja. Hari haje umuntu aho muri aje kwica umwami kandi ari we shobuja eka ivyo wakoze si vyiza mbarahiye guhoraho kuhoraho mwari mukwiye gupfa kuko mutateramiye shobuja uhoraho yimikishije amavuta. Noneho nimusuzume icumu ry'umwami n'umukuza w'amazi vyari haruguru y'umutwe w'umwami ko ariho bikiri. Mwumvise amazaho. Maze Sawuli amenya ijwi rya Dawidi aramubaza tahijyozwi n'ijyawe ga mwana wanje Dawidi. Dawidi aramwishura ati nijyanje mwami wanje nyene ingoma. Ati mbega mugenzi umpigira iki je umusavyi wawe nakoze iki ndimo igicumuro giki. 21 Sawuli aramwishura ati nakoze icyaha garuka mwananje Dawidi sinzosubira kukugirira nabi n'ibindi. Ubu rero bwari bubaye ubwa kabiri. Urumva cyagihe yakata umutwe w'impuzu ziwe akavuga ati kungiriye neza niyumviriye kukwica mbabarira ndabihevye. Yihanye ku munwa mu mutima nta kwihana kwarimwo. Murabona ko ngaha asubiyeyo nuko rero aragiye bararyamye barasinziriye. Umwami arasinziriye, Abuneri yari umukuru w'ingabo arasinziriye, n'ingabo zirasinziriye. Nagira ndakubwire ngo wa muntu ufise ishari rivamwe Imana itaraguteza itiro ry'urupfu. Hari igihe izoguteza itiro ntuzosubire kwikangura, ntuzosubire kumenya ibibaye. Umviriza, ibihano ni bibiri. Icya mbere ushobora gushika aho hantu wagiriye imigabo yo gukorera kibi abandi ikagutera kuvugishwa ukihana utabizi, aho uzoba utomboye. Ubugira kabiri ishobora kugutwara aho hantu muri ico gitero cyawe ikaguteza itiro nkuko yateje itiro Sawuli n'ingabo ziwe. Iyumvire namwe ahangaha ndazi ko hari abantu bakora bene ivyo bikogwa bose barasinzira. Ntawe ari kwizama arasinzira, ntawe araramukiwe gucunga umwami arasinzira. Umwansi araza atora icumu ry'umwami, atora umukuza w'umwami arabitwara. Abandi bariko baragira gute? Bariko baragona. Umwansi wabo ari we Dawidi ageze hejuru hirya gato aca arasemerera. Abuneri we ninde we uhamagara atekaye ibyo wakoze sibyo, wowe ufise igikogwa cyo kurarira umwami. None umwansi yaje atora icumi ry'umwami, atora umukuza w'umwami, wari ukwiye gupfa. Igikogwa cyakunaniye Abuneri. Umwami aravyumva, umwami arahindukira, icumu ntari kihari. Umwami arahindukira, umukuza ntawe ukihari.
none ko ntakigira ibigwanishwa bikwiye uru rugamba nzorwana gute? Umwami ati Dawidi, ngirira imbabazi undushije ubwenge. Abantu b'Imana bagira ubwenge, abantu b'Imana bagendana na mpwemu yera. Ndakwifuriza kugendana na mpwemu yera, mpwemu w'ubwenge. Uyu ntiyifurije ikibi umwasi wiwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo guhora ni ukw'Imana. Umviriza rero, dukora iki? Wokora iki? Simbira muri Zaburi, simbira muri Zaburi. Tugende Zaburi 34, Zaburi 34. Twirukangeyo ku murongo wa 14. Twamaze kumva inkuru za Sawuli. Hariho inkuru za Sawuli, hariho igice tutasomye hariya. Bugiye impwemu mbi ya Sawuli, ikindi gihe yaramuteye kugenda kuraguza. Inyuma y'ibi byose amaze gusaba imbabazi Dawidi, sinzosubira kukwirukako, sinzosubira kukugirira nabi, sinzosubira kugira ishari. Yabivuga ku munwa, mu mutima nta byariyo. Ikindi gihe biramugora, aracanganyikirwa, ngo ajya kuraguza ku mupfumukazi, bamubwira ngo nunzurire Samweli. Samweli yari amaze gupfa. Hanyuma rero umupfumukazi ngo amuzuriye Samweli. Samweli aramubaza ati unkomeye iki? Unkomeye iki Sawuli? Ko wewe byakunaniye kwihana, unkomeye iki? Yari kwegeye kuko icyo gihe Samweli yaciye amubwira ibigiye kumubako byose. Nagira ndakubwire ngo igihe uzokumva uri kure y'Imana, hamagara amaraso ya Yesu. Niwagira ubwo buntu, hari igihe uzogomba kuyahamagara ukabura niyuca. Ijambo ry'Imana rivuga ngo we ubabaye, we utunuye, senga Imana nawe unezerewe, ririmba. Dusome hariya muri Zaburi twumva icyo twokora wowe na jewe muri uyu mwanya dufise muto. 34 umurongo wa 14 havuga ngo tandukana n'ibibi, ukora ibyiza, rondera amahoro, uyakurikire kugira ngo ugire gute? Uyashikire. Yesu nashimwe. Tandukana n'ikibi, tandukana n'ishari, tandukana n'urwango rw'ubusa, tandukana n'inzigo kugira ngo ucube umunyamahoro. Nagira ndakubwire, umuntu naho yoba yirabura gute, urabona abanyafrika benshi bo muri Sahara, muri aka karere, uretse bariya barabu baba mu burengero hariya, abanyafrika twese tuzwi nk'abantu birabura, sivyo none? Ariko nagira ndakubwire, urashobora kuba ufise wo gutereka imbere yawe umuntu w'inzobe nyinshi cyangwa ndavuga umuzungu atagira amahoro, hanyuma n'umuntu yirabura cyane afise amahoro. Murumva ikigereranya? Umuzungu w'inzobe atagira amahoro mu mutima, n'umuntu yirabura afise amahoro mu mutima. Nagira ndakubwire ngo sinzi gituma, urumva Dawidi twavuze ngo kubera yakora ibikorwa bikengeretse baramukengera. Natwe abirabura kubera kumburengira ngo muri rusangi tudafise byinshi nk'abandi, tuboneka nk'abantu bakengeretse. Ariko nagira ndakubwira, umuntu yirabura afise amahoro. Imana nayo ikibigira neza, ikifata umuzungu imuha amenyo asa gute? Yera. Ikifata umwirabure imuha amenyo asa gute? Yera. Barangunda kubwira abantu bamwe baca bavyibuka ngahandi, nkatwe twirabura dukwiye gusenga Imana ikamiduha gutwenga, kuko aka karangi kera yashize ku menyo gaserutse, duca tuba abantu natwe bagira gute? Baboneka neza. Ariko nagira ndakubwira, muri ubu bwirabure bwanje bwawe ugacubura amahoro, ugaca wijirirwa, ugendera mu nzira mbi, ishari n'inzigo byuzuye wewe, ntawo guha amaso. Ariko ufise amahoro, waramenye Imana, bakagutereka hamwe na wa muntu navuga, nagira ndakubwira ngo yati hitamwo uwo mwokorana ibikorwa,
hitamwo uwo mwofatana urugendo, hitamwo uwo mwobana. Wotora nde? Niwe yishure ntunyishure. Umviriza, tandukana n'ikibi, ukore ibyiza, urondera amahoro, uyakurikire kugira ngo uyashikire. Dukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bangahe? N'ukwezwa kuko utejejwe atazoraba iki? Umwana. Twuname dusenge twahejeje. Amen. Muririmbyi wabugijwe amahoro n'uwo mukorana ibikorwa, uwo si we mwansi. Umwansi ni Satani. Mugabo wabugijwe amahoro n'ababa mu nzu yawe, bajya si bo bansi. Umwansi ni Satani. Bumunyamahoro, bigarurire nk'uko Dawidi yigaruriye Sawuli. Bumunyaneza, bazokwihana kubw'iyo ntaho bashingiye. Ninde twosengera yabuzijwe amahoro n'ibyaha yagendeyemwo? Kuko ibyaha navyo bituma umuntu abura amahoro. Ninde afise ishari muri uku kwihana kwacu no gutabagwa kwacu? Abakozi b'Imana barazi ingene babikora mu ibanga ryabo. Vyo kubera byiza wikuye mu iryo shari, inzigo, nta wundi azoyikubonera ni wewe. Combo kagira amahoro, combo kaba umunyamahoro, combo tugakorera Imana tufise amahoro mu mitima yacu. Twahamagaye muriko muraza, ni vyiza muze buke buke twironderera amahoro atangwa na Yesu. Amahoro atangwa na Yesu. Kaze 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 buke buke turondera amahoro. Kaze twushikiriza imbere y'Imana ibyatubujije amahoro. Abakozi b'Imana badusengere. Cyo mukaba umunyamahoro, aho uciye hakaba amahoro, aho ame aho ubaye hakaba amahoro. Ego ego ego. Haleluya, 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 haleluya. Tuze buke buke, abandi muze ngaho imbere, hari tapi nziza cyane. Muze ngaho imbere, muze ngaho imbere, muce mukatira ngaho imbere nta kibazo. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Erega ni uzi kutagira amahoro mu mutima, kandi urazi cyakubujije. Nuze ufukame uvuga uti Mwami Yesu, ngiri ubu buntu, urazi ko ntagira amahoro ku bwanaka, ku bwa bya bintu. Wari umunsi twavuze ngo mbega umuntu arashobora kuba yarakugiriye nabi, mugasangira mugasengana ukaronka amahoro. Imana yonyene niyo yobigushobotsa. Ariko ngo mukurikiranire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa. Haleluya. Umwana ari hano asabe kugiriranira amahoro n'abavyeyi biwe. Ayo mahoro yumve muri wewe, naho utovuga amajambo menshi, ariko wibera umunyamahoro. Imana izoca yururutsa muhemu yera, izotuma bajya bansi bawe b'abakonfi, zobatera kuvugishwa batabizi. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Abakozi b'Imana bashishikare, ntawo basigaye naho yoba umwe. Ndumva ko hari umuntu umwe asigaye ariko arwana mu mutima, avuga ati none jewe kumengo simbona ikintu kimbujije amahoro. Mugabo singira amahoro mu mutima, singira umunezero namba, singira umunezero namba. Hari igihe umuntu atababona ingene bigenza mu kubaho bikamubuza amahoro,
ariko nagira ndakubwire ko kwijirirwa atanyishu bizokuzanira. Cyompa uyu mwanya ukabanza ugasaba amahoro yo mu mutima, ukaba umuntu w'umunyamahoro, ukumva ko babansi bawe wobasengera, ukumva ko umwansi wawe womugaburira, kumva ko umwansi wawe womwambika bikenewe, kumva ko wokora nka Dawidi, maze Imana ikaguha ibihe byiza by'intsinzi, maze Imana ikaguha ibihe byiza by'umunezero. Hariho umuntu umwe asigaye ariko aragwana na mpwemu mu mutima, cyompa ugatsinda iryo jwi rikubuza ngo ntuhaguruke. Iyo ni ya mpwemu ya Sawuli igomba kukwanduza, yibwira uti ndahagurutse mu izina rya Yesu, wajwe uri kurangwanya, ndagiye kurondera amahoro yo mu mutima. Nawe wafukamye mu ntebe, tera intambwe ushike hano imbere kugira ngo twese dusenge Imana turi hamwe. Tugiye gusenga Imana. Ugize neza mwene data kuza, nawe kandi ugize neza, baracaza nawe ugize neza. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Golgotha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurikire kugiranira amahoro n'abantu bose. Amen, amen, amen. Ishengero ry'Imana tuba abanyamahoro. Imivurungano wamo bariko arazana mu ishengero ry'Imana sange turi abanyamahoro. Haleluya. Mu isi yo twirirwa tuba abanyamahoro. Haleluya. Mu bikorwa byacu tuba abanyamahoro. Cyo mukamana aya mahoro, aya mahoro akaba mu rugo rwawe, aya mahoro akaba mu kazi kawe, aya mahoro akandukira bajya mukorana bakimeze nka Sawuli. Ninde yifuza gusaba amahoro kugira ngo aya mahoro azayandukira babakorana nk'uko amahoro ya Dawidi yandukiye Sawuli? Haleluya. Tugiye gusenga Imana tudatebeje, dusabe mwarimu Anatole. Mwarimu Anatole aze adufashe gusengera Imana kubw'aba bene data baciye bugufi. Imana ibagendere kandi bagirire neza. Kaze mwarimu. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo ku ijambo ryawe rikiza. Turagushimiye mwami, ijambo ryawe ratubwiye ngo mugiranire amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko ngo utejejwe ntazoraba umwami. None niyo jambo nyakubahwa rije nk'umuti. Niyo mpamvu nyakubahwa bene data baciye bugufi nyakubahwa mwami ribakoze ku mutima, bariko baricuza mwami kuvyo bakoze. Mwami Yesu, none nyakubahwa nubagirire neza, ubababarire mwami, kuko Dawidi nawe nyene mwami naho yagiriwe nabi na Sawuli, yego mera ahindukira mugirira neza nyakubahwa ntiyihoye. Naba bene data nyakubahwa baragucumuyeko, hari ivyaha mwami bibagira, baraciye bugufi basaba imbabazi. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwami nubababarire kuri kina kiriya nyakubahwa bariko baricuza, wowe uharira udaharuye nyakubahwa. Mu izina rya Yesu turabasengeye, kuko ibyaha ngo navyo watukutuka umwami, iyo muntu yihanya araharigwa. Turabasengeye turasabira imbabazi n'ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe abeze batunganye, amaraso yawe nk'umuvo mwami utwara imyanda habi, mu izina rya Yesu Kristo. Duse kwibuka ibyaha byabo kuko bihanye. Turabasenge tubatura kw'imbabazi n'ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Mugihagaze mugifukamye, abandi mashobora guhaguruka tugira dusengera abagwaye, twongere dusengere n'abafise imitwaro. Dawidi yari afise umutwaro, ariko muri we yigira inama y'ingene yonesha ico cago. Iyumvire nawe uhigwa na sobukwe ngo akwice ngo akugirire nabi, umuntu w'umugenzi wagiriye neza akaguhiga ngo akugirire nabi. Mbega wumva wosaba iyi mpwemu ya Dawidi? Wumva wosaba ko Imana woyireka akaba ariyo yigwanira, woyireka akaba ari yikora muri izo ngwara zawe, woyireka akaba ari yikora muri ayo mageragezwa yawe? Haleluya. Aka kanya tugomba tugaha Imana. Imana yikorere, Imana yikorere, Imana yikorere. Tugiye gusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, dusengeye aya masinzi ahagaze imbere yawe Mana. Aya masinzi akwizeye, muri bo harimo abagwaye,
muri bo harimo abagwaje batahuye ko wewe uri umuganga mwiza nk'uko umuririmbyi yaririmbye ya ndirimbo ngo umuganga mwiza ni Kristo niwe mukunzi wacu niwe avyura abahenutse ngo nimwumve ijwi rya Yesu aba bantu barumvise ijwi ryawe rihamagara nabo barakwitavye ndasavye ngo ugendere urwaye wese ahagurutse akaduza ikiganza ndasavye ngo ukorakora aho hantu uwo muntu w'Imana agwaye maze yumva ubushobozi budasanzwe haleluya ndasavye ngo ugendere bariye bari mu bitaro bizerewe n'aba bahagaze ahantu uyu mwanya bumva ibidasanzwe mu mibiri yabo gendera babuze ico bariha kwa muganga Yesu batabare kuko wewe nturihisha amafaranga uraba umutima ukwihaye bakize Mana batabare mwami Yesu turasengeye n'aba bandi bafise amageragezwa bari mwihamwa bariko barahigwa badodoberejwe babeshewe bagenda babundabunda nka Dawidi Yesu seruka Yesu shika muri abo bariko barondera ishengero bahwikire nk'uko wahwikiye Sawuli bahwikire abo bansi nk'uko wahwikiye izi ntumwa za Sawuli mu izina rya Yesu Kristo turasenze Imana yo mu ijuru Mana itabara Mana igira neza w'imitwaro yakire Mana aba bantu baruhura imitwaro yabo aba bantu baturiza ingorane zabo aba bantu baha amahoro tugira dusengere muri aka kanya umuntu yipfuza amahoro umuntu yipfuza kurengera ivyarimwo haleluya umuntu yipfuza amahoro y'Imana ninde yipfuza kuba amahoro mu kazi abo bakorana bakazokwamura kwayo mahoro abo mu bana bakazokwamura kwayo mahoro tuduze ikiganza tugira dusengera tugira dusaba amahoro abo mu isi batazi tugira dusaba amahoro atuma tuzogaburira abansi bacu amina maze ijuru rizokururuka ijuru ryigwanije ureke kwigwanira mwene data ariko duhanga amaso ijuru muri iki kiganza tudugije dusaba Imana yo mu ijuru yururuka itabare mwarimu Gaston mbari hafi aza dufashe gusengera aba bantu dusaba amahoro atazwi n'abisi kurikire kugiranira amahoro n'abantu bose tugende turabanyamahoro hanyuma nitwamara kuba abanyamahoro za ntambara zose dufise Imana nizoca yururuka ngo yigwanire senga mwarimu amen Mana databuja wa twese uri mu ijuru uhoraho turagushimiye kuri Imana igira neza bugaca bukira turagushimiye ko ari wewe wahamagaye abarushe n'abaremerewe turagushimiye ko ari wewe watumiye iyi mitima n'aba bantu bose bashagaje hano mu ngoro yawe none turaguhamagaye nk'Imana inyabushobozi ya Mana yahagararana na Dawidi ya Mana ya muzigama ya Mana ya muzitirira mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi turagwaye kaze kugira ngo ubushobozi bw'Imana bwururuke umuntu wese umugabire mu izina rya Yesu kuko wavuze ngo amahoro utanga mwami ngo sintanga amahoro nk'abisi mu izina rya Yesu turasavye ubushobozi bw'Imana bwururuke ku muntu wari we wese yahagaranye ubukwizera mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ibitari ibyawe nibigira ikibanza mu ngoro yawe ariko muhemu yera umugororotsi muhemu yera yongere kwemeza umuntu wese muhemu yera yongere kugendagenda muhemu yera yongere gufata miri muhemu yera yongere guha amahoro umuntu wese
umupapa yagurutse, umufasoni, umwana, umusore n'inkumi, umuntu wese yagurukanye ukwizera mana, bwa bushobozi bwururuke, bwururuke, bwururuke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bawe bahora bagenda bitsitima. Aka gatondo keza bajana amahoro, bajana amashimwe, bajana amashimwe, bajana inahe yuko Kristo Yesu abagendeye muri kano gatondo keza, abagwaye ugenda ubakiza mu izina rya Yesu Kristo, kuko inzira zawe ntizingana n'inzira umwana w'umuntu yocamwo. Yesu Kristo, suka ubushobozi, suka ubushobozi, suka ubushobozi, suka ubushobozi, suka kugira ngo umuntu wese aze kuva ngaha abatirijwe mu buryo butamenyerwa n'umwana w'umuntu, ariko bumenyekana n'Imana yo mu ijuru. Urakoze bwirukiro Mana ya Isaka na Yakobo kutwumvirije, kandi agatondo keza kugenda genze hano mu ngoro yawe, gende ku muntu wese, genda mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwa muhemu yera n'amahoro cyangwa nayo wewe mwami arushe kuganza abantu bawe mukunzi mwiza. Urakoze bwirukiro, imitwaro yabo yose isenyagurike, ubwiza bw'Imana ubazitira impande zose, ibibazo byabo mwami byishurwe, kuko uri Imana, Mana yo mu ijuru. Mwana w'umuntu araraba akabona naho byopfa nako byogenda, ariko wowe Mana yacu ugira neza bugaca bukira. Tuguhaye kaze kugira ngo ugire neza abantu bawe batahana amahoro n'umunezero muri byose, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Urukundo w'Imana yacu rwo ruharuse rangurika, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo. Watumye za mw'isi yacu ngwindu haturuhure, mbere nawamwa nawicangazi, watumye samwa kira, mbega urukundo. Juru nomwe sinibasiba kw'amabaruri rimba, mbega